muri mu biki ngaha muri komine ya Mabayi. Iyi komine ya Mabayi suka mbere tuyijemwo. Je nitwa Ndahonyimana Nikodemu ndi musitanteri wa komine ya Mabayi. N'inyigisho zerekeye kugarura amahoro, canse umutekano, iterambere rusangi mu kibano iwacu aho tubaye. Nakanyamuneza ntangere namashimwe menshi kuri mwebwe bakunzi ba Mabayi Media TV mama mudukurikirana. Reka tubashimire cyane. Mwiriwe mwaramutse. Turazi ko haraho bukeye, turazi ko haraho buriko burira. Reka tubashime kungira mwana mudukurikirana nkuko rero mutubona ngaha. Turi ku mugwa mukuru wa komine ya Mabayi nkuko twabigize uko tubonye ikintu cyose gishasha kiri muri komine ya Mabayi. Murazi neza yuko twama tukibashikiriza. Rero nkuko mubona turi kumwe n'umushitsi kuri Mabayi Media TV. Imbere yuko twidondora reka twanza tumuramutse turabaramukije. Amahoro cyane, amahoro bariko barakurikirana iyi TV online ndabaramukije cyane. Ego byokunda ko mutwidondora. Ego me cyane je nitwa Ndwimana Genevieve nkabasanzwe nkorera mu ishirahamwe Bltp mu majambo yose ni Burundi Leadership Training Program. Muri mu biki ngaha muri komine ya Mabayi. Iyi komine ya Mabayi suka mbere tuyijemwo twamaze iminsi 3. Iyo minsi 3 yari minsi y'inyigisho. Hama izo nyigisho zirafise abaziteguriwe. Izo nyigisho turiko tuzigisha abarongora abandi, imigwi itandukanye y'abantu baje imbere abandi aha mu komine. Izi nyigisho zateguwe iminsi 3 kuva ku genekerezo rya 22, 25 na 26 z'uku kwezi kwa mbere 2023. Ego murakoze. Mwatubwiye yuko muri mu nyigisho z'abaserukira abandi, mbega izo nyigisho zigamije iki, zerekeye iki? Izi nyigisho ico zigamije cane ni inyigisho twifuza yuko zironka abantu baje imbere abandi, abarongoye abandi, twovuga ati leadership. Iryo jambo rirakunze gukoreshwa cane ku barongozi. Ego ku barongozi baba baratowe, ku bandi baba bashobora kuba baje imbere abandi bakababera imboneza atari kuvuga ngo waranatowe mugabo ugasanga muri communauté uri wa muntu ashobora guhanura ikintu, ashobora guha intumbera abantu muri ko muraganira wumva yuko umuntu ashaka kugira ico aterera, ugashobora gutera intambwe cyangwa ugahindura n'ingene bakora ibintu. Ego hama sinzi mbandanije izo nyigisho cyane zerekeye abantu mu migwi ibiri. Iyo migwi ibiri rero hariho umugwi umwe wowo nyene w'abarongozi bo mu komine. Uwundi mugwi harimwo abarongozi hama hakabamwo n'abaserukira imigwi itandukanye dusanga mu burere tubayemo muri communauté nyene hariya tuba ku mitumba mu mazone aba baserukira abandi. Abo notanga nk'uburorero nk'abaserukira nka communauté y'abatwa, abaserukira abagendana ubumuga, abaserukira abahoze ku rugamba, abaserukira basubijwe mu buzima busanzwe, abaserukira abahungutse, abaserukira abakenyezi, abaserukira urwaruka n'abandi, abaserukira police de proximité. Ku makomine haba hariho amaposition y'abapolisi kandi abo nabo muri sécurité baba bakenewe barahamagagwa. Abaserukira abo nabo nyene barimwo kandi nk'abapolisi batari musi ya 4. Aho nk'ubu turiko mu mugwi dufise baserukira imigwi itandukanye mu karere ko mu komine tubamo harimwo 4. Rero imigwi yose twovuga ati dusanga ku mitumba iyo yose yaraserukiwe, dusanga mu komine yose yaraserukiwe. Nivyo umugwi ntuba ari munini tuba turako turahinyigisha ubugizwe n'abantu 30, haba kubatowe les élus, haba no kuba membre communautaire ni 30. Kuri izo nyigisho zishimikiye kuki? Ico zishimikiyeko nko kuba élus ntangore kuvuga mu jambo ry'igifaransa tubigisha kubijanye na consultation communautaire et redevabilité. Ngerageje kugisigura mu Kirundi ni kuja inama n'ingingo n'abene gihugu mu gushinga imigambi y'iterambere, mu kuyishira mu ngiro no kumenyesha ivyaranguye. Iyo redevabilité ni ukuvuga yuko ibirangurwa vyose habe kuja inama n'ingingo n'abene gihugu
hanyuma kandi abo baba barongoye abandi bamenyeshe n'ivyaranguwe n'ibihe ego mu komine hamwe abanyagihugu bamenya n'ivyaranguwe hama hakaba no kumenyeshwa iyo biriko birategurwa abenegihugu hakaba kuja inama n'ingingo hama kuba membre communautaire ari ya migwi itandukanye ibigize akarere abantu baba bamwo communauté ni participation citoyenne et prise en considération des besoins communautaires. Reka tugerageze gushira mu kirundi ni intererano y'abenegihugu nyene mu iterambere hamwe no mu gushinga imigambi hafatiwe ku vyankenerwa mu buzima bwa benegihugu. Izo nyigisho rero nico zifatiyeko cane cane nko kuri abo benegihugu ico dufatirako cane dushimikirako cane niki nuko bo nyene boshobora kugira amaso bakabona ati ngaha dukeneye iki kugira amahoro arame kandi habe n'iterambere ivyo dukeneye nibi ingorane dufise nizi kugira ntitubishikeko rero ico twokora niki bakavyibonera kandi ati ico twokora niki twebwe twoterera iki mbega ico twoshikiriza hejuru bakadufasha kadushigikira kugira tugishikeko nikihe ivyo rero twebwe nivyo dushimikirako cane ku nyigisho zerekeye abenegihugu hama kuzerekeye rero abarezeri abatowe abaserukira abandi mu komine turashimikira ko nyene amategeko yoja mu ngiro hoba kandi ko abatwara bashobora baja hamwe n'abenegihugu bakavugana bakagira inama n'ingingo hama hakaba rero yuko ibikorwa bikozwe bikamenyekanishwa hamwe usanga ubutwagwa atanumwe afise akangonongono icifuzo dufise nuko abo twaronkeje inyigisho ari nk'ukubugurura twafashanije nk'ukubugurura nk'amaso kuko uri kurigisha umuntu akuze ntumwigisha nka kumwe ugisha umwana mu ishure turigishanya kuko ivyo tuba turiko turaganirako usanga bafise ivyiyumviro vyinshi igikuru nuko n'ababafasha les consultants tubita aborosha nyigisho nukuvuga yuko ivyo tuba turiko turabigisha vyinshi nivyo baba bazi tuganira ibintu baba babona mu kibano mu karere babamwo tuba twifuza ariko basubira inyuma bagaca baja kwihweza niba batahora babikora canke babikora bagasanga kumbure bakabona muri uwo mwanya je nta kamaro ndabifisemo kugira ndavyiteho gose bumve yuko ari igikorwa cabo bumve ko ari vyabo bumve ko iterambere habaye iterambere mu karere babamwo ribagarukako hama n'uwundi babana agashobora gushikirwa hama komine gatera imbere umutumba bako gatera imbere komine gatera imbere babaserukira abato bagakerebuka bakaganira bakabafasha kumva kubona igikenewe mu iterambere rya communauté hama bakagira ico baterera nabo bakumva ko bategereza kugira ico baterera bagaterera hamwe babahamagariye ibikorwa iterambere bahaguruka bakabijamwo bakazana amaboko bakazana ivyiyumviro hama akarere bigashobora guhinduka ingene ukubaho ku mitumba mu komine bibone mukorera he nahe mu gihugu c'u Burundi muri uyu mugambi turangura synergie pour la paix au Burundi ntitukorera mu ntara ya Cibitoke gusa turawukorera mu ntara zitandatu ubu dutanguye ku gikorwa kijanye no kwigisha ico naco tuzokorera mu ntara zine dutanguriye ha mu Cibitoke tuzoca tuja mu ntara ya Gitega tuja mu ntara ya Ngozi hama tuje muri Bujumbura aho hose tuba dufise ikomine iba yaratowe dukoreramwo uwo mugambi aha mu ntara Cibitoke murabona ko dukoreye muri Mabayi Gitega tuzokorera muri Bukirasazi Ngozi tuzokorera muri Busiga hama muri Bujumbura tuzoce dukora muri Kabezi ariko uyu mugambi tuzawukorera kandi no muri Muyinga twongeye tuwukorere muri Rumonge ni umugambi rero ukorwa n'abandi benshi ni umugambi twitwa kukorwa muri consortium ego kuko hari andi mashirahamwe turi kumwe muri uyu mugambi nyene usanga tuza turahana ibikorwa uko tuza turabikora bamwe bose barafise ivyo baba bakora abandi bakaba bafise ivyo bakora muri uwo mugambi nyene ubumwe synergie pour la paix au Burundi hariho nka Yaga hariho Senape hariho ICB hariho na Jimbere turi amaorganisation 5 uyu munsi twe ivyinyigisho tubikorana cyane na ICB tugaca tubikorana cyane na Senape
ubu nabo barafise amakomine bazogendamwo, hariho n'abafise n'ikomine muri iyi ntara nyene ya Cibitoke, hanyuma abandi bakazoca bakorera no mu zindi ntara, hari zose zohuriramwo, hari n'izindi zizokwiyongerako. To rero mu ncamake uyu mugambi wa Synergie pour la paix au Burundi tuwukorera mu ntara zitandatu, nizo namaze kubabwira. Mbega abamaze gufata zino nyigisho muraheza mugakurikirana ko ibyo mwabigisha biko bija mu ngiro canke hamuhejeje muzoba muhejeje? Mu byo dutegekanya ico ntitwogisiga inyuma ko dushobora kuzogaruka guhura na bamwe kugira tumenye izi nyigisho mbega zashitse kuki, hari ico zahinduye mu makarere abo twigishije baba barimwo canke mu komine twakoreyemwo. Tuzoja no ku rwego mbere rw'intara, dukorane na ku rwego rw'intara, ivyo byose tuzoba turiko turamenya ati mbega za nyigisho zafashije iki, hama ibi navyo tugiye kubandanya none tuteriye tugira icizere c'ingene bizobandanya neza n'ivyo. Murakoze cyane. Hariho abakuze bakora twumvisa kuri Mabayi Media TV nkuko twama twabibasavye, murazi yuko tubakunda cyane kandi twama twabashikanirije ibintu bishasha kuri mwebwe. Uje ku rubuga rwa YouTube, maze kuruja ku rubuga rwa YouTube wandike ko Mabayi Media TV, maze kwandika ko Mabayi Media TV, ukaba utaragira sabone canke subscribe biva na telefone yawe ururimi rimwo ucubikorako, amaze gukorako ucubona hari agakengeri nako nucugakorako kugira ikiganiro cyose twazokwama dushizeko kizokoma gushikira byoroshe. Mbega harabo mu bamufise mu terakamo canke hari nk'ikibazo mu twatutababajije mwipfuza ko tumenyesha bako baradukurikirana ngaha? Akamo je notera nuko umwene gihugu ahari, yaba umukenyezi, yaba umugabo, yaba umuhuza, ko mubahari harimo n'abaserukira abahuza ku mitumba, umugwi ari wo wose washoboye guserukirwa, eka n'abariko baratwumva bose, umwene gihugu wese yokumva ko afise uruhara mu iterambere, afise uruhara mu gukomeza amahoro, afise uruhara ko mu gihugu haba amahoro n'umutekano. Rero kumwe wese yokumva ko wenyene afise atari kurindira ijambo abarongozi bamubwiye, ahubwo nawe ahaguruka afise n'ico ashikiza akagishikiza, afise ico aterera akagiterera, hama twese tukahagurukira rimwe. Ego n'ivyo bintu ntibica biba ubwo nyene, mugabo nk'uriko aravyumva agahaguruka. Ubu turafise uburorero bwinshi bw'abantu bagira ibintu bishasha kandi ugasanga ni ibintu biza kugirira akamaro abo baba babana mu karere baba barimwo. Abo rero ni ukubafatira ko akarorero, abenegihugu bagahaguruka bagashobora gukomeza amahoro, bagakomeza iterambere, ko bavuga bati ntahari amahoro hatagira iterambere, kandi ntahari iterambere hatagira amahoro. Umwe wese rero abigira ivyiwe, ntihabe kubitereranya indongozi gusa. N'umwenegihugu amenye yuko indongozi ikora neza, ari uko umwenegihugu nawe nyene arakora neza. Umwenegihugu nawe arahaguruka kuko abashigikiwe n'indongozi, aba ariko arategwa intege n'indongozi. Tube rero basenda bibazo, nivyo noshikiriza. Reka tubashimire cyane kungene twabahamagaye mu kigora mukashika kuri televiziyo Mabayi Media TV. Murakoze cyane, nawe mwakoze gushima ko tuganira muri kano kanya tukavugana ku byo turiko turakora. Ego nk'abo muri Bltp rero twebwe turashimye, kandi n'ikindi gihe byaba bikenewe yuko hagira ico dushikiriza twogishikiriza. Murakoze. Tuvanye n'uyu mubaha twaduhejeje kuba tuko turaganira, twace turonka bamwe mu bari mu nyigisho. Amahoro cyane. Ngo twidondora? Ego cyane, kwizina ni Niyirera Ezekiel, abasanzwe serukira ishirahamwe mpuzabatwa Iniproba muri Komine Mabayi. Ko tubabona ngaha mwaje mu biki? Ego hano twajeho, hariho inyigisho tumaze mu misi kuva ku munsi wa kabiri gushika uno munsi. Ni inyigisho twajemwo ngaha kuri komine yacu ya Mabayi. Mbega izo nyigisho zagufashije iki? Ni ngirakamaro neza cyane, zamfashije byinshi, nahamenyeye byinshi ku buryo nabo naje nserukiye ni nabibabwira, nabo bategerezwa kubyumva kugira ngo habe amahinduka meza cyane, kuko ni inyigisho ngirakamaro. Nakahe kamotera abariko batwumviriza kuri Mabayi Media TV? Kuvuga kamunotera kuri Mabayi biciye kubatwumviriza no kumbonesha kure Media TV, nuko gusabo tuba hafi
kugira ngo batwigishe izo nyigisho zibandanye kugira ngo mu kibano cyacu nka twebwe nko mu miryango y'abatwa tutera imbere nk'abandi narya tubona umenga twoba turi inyuma y'amajambere ariko kugira ngo biduhe icyizere natwe dushobore mu kibano aho tubaye gutera tuja imbere nico mbona coba ciza tukatera imbere nk'abandi na cane cane mu bijanye umutekano amahoro iterambere rusangi aho tubifashijwemwo n'abariko baratwumviriza canse baturoreza vyotubera akamaro keza cane. Reka tugushimire cyane. Murakoze namwe. Turabaramukije. Ego murakoze kuturamutsa. Mwatwidondora. Ego murakoze cyane. Akazina kanje ni Ahimana Jane. Nkaba naje nserukiye umugambwe Sahwanya Frode kugira ngo batwigishe inyigisho zijanye no gutsimbataza amahoro n'iterambere mu mubano iwacu no kuvuga aho tubaye. Mbega izo nyigisho zatunganijwe n'abandi? Izo nyigisho zatunganijwe n'abarongoye ishirahamwe Bltp. Ugerageje kuraba ibintu byarimwo ibyagushitse ku mutima ni nk'ivyaye. Izo nyigisho nashoboye gukurikirana nukuri izo nyigisho zarabaye ngirakamaro kuri jewe. Naratahuyemo ibintu byinshi cyane ntarinzi ndetse nabo dusanga umubano boba nabo nyene batazi. Rero muri izo nyigisho baratubwiye ubwa mbere gutatura amatati na cyane cyane ko mu mibane wacu usanga keshi hama hibonekezamwo amatati atandukanye. Baratubwiye rero uburyo dushobora gukoresha mu kugira dutature amatate. Baratubwiye ko mu matate abantu hari igihe tutabyumva kumwe canke tubibone kumwe. Hanyuma baratubwira mu matate yuko hariho imvugo dutegerezwa gukoresha na cyane cyane ko twokoresha imvugo iremesha, imvugo ihumuriza kuri bose. Ego no mwiyemeje iki nka mwebwe icyo mugiye gukora mubaze kumva izo nyigisho mwiyemeje iki? Byukuri kuri jewe naje nserukiye abakenyezi mu ngambwe Sahwanya Frode ndiyemeje neza na neza yuko ngiye gukurikiza izo nyigisho nahawe nanje ndazigishe abandi nabo batahure nkuko nanje natahuye. Turabashimiye cyane. Ego murakoze kudushimira. Turabakengurukira cyane kungene mwama muri kumuradukurikirana nkuko mwabibonye twavanye n'abari bateguye inyigisho ngaha muri komine ya Mabayi turanavugana n'abari mu nyigisho ariko kandi murabona ngaha kumwe n'umwubahwa imbere yuko atwidondora reka tubanze tumuramutse. Turabaramukije. Nanje ndabaramukije. Mwatwidondora. Je nitwa Ndongozi ndi musitanteri wa komine ya Mabayi. Murakoze cyane aha muri komine ya murongoye twahabonye abashitsi batubwiye ko baje mu nyigisho kandi namwe twababonye mu kizifisa akamara kahe ku mwene gihugu na cyane cyane bonga muri komine musanze murongoye. Izi nyigisho zirafise akamaro kanini cyane na cyane cyane yuko twasanze zisimikiye yuko hotezwe imbere ikibano cyiza cyane muri komine yacu ya Mabayi hanyuma hagacakurikira iterambere. Hariho abo twashoboye kuganira bari muri izo nyigisho batubwiye yuko bafata kwizo nyigisho baronse ko bagiye kwigisha abandi mubona bizava biborohera muri gikomine murongoye kwinjira mu bene gihugu babibabwira canke urabona ko haco muzobafasha kugira bashobore kuronka ukunye bashobora gutanga ubwo butumwa bakuye muri izo nyigisho. Mu mabanga yacu tujejwe twari dusanzwe tugendera abene gihugu. Ubu rero twarose inyigisho tugiye kuza turabagendera tunabaganiriza twisunze ku buhinga twize. Hanyuma abandi barose izo nyigisho nabo nyene bazodufasha kuko bava ku mitumba itandukanye. Turiyumvira neza yuko nk'ubu duteguye amanama ku mitumba kubera abantu dusanzwe tubazi kandi anatwe twari twabatumiye turifuza yuko boza baraduherekeza ku mitumba na cyane cyane nk'imitumba yo biriko amatati kugira ngo duteze imbere ikibano cyiza.
hariho abenegihugu mushobora gutumira mu abatumira ntibashobore kwitaba ku bwinshi mbega aho mutegekanya iki kuri mwe nabo benegihugu? Aho kenshi na kenshi abenegihugu bigora niki gihe usanga twatunganije nk'inama imwe muri komine canke imwe muri zone, mugabo tugerageje kuza turabasanga ku mitumbi wabo, twibaza yuko ibyo biyago bizoca bishikira abenegihugu benshi. Yego, hoba hari abo mutera kamo? Abo duteye akamo, turateye akamo cyane cyane abarose inyigisho bari mu migwi itandukanye, harimwo abari mu nama ya komine, hariho n'abandi bari mu bisata bitandukanye by'ubuzima bugize komine, ugwaruka, abaserukira abakenyezi, abaserukira abagendana ubumuga, abaserukira amadini n'amasengero. Abo bose twibaza yuko bamwe bose aho baherereye mu gisata barimwo, twibaza yuko inyigisho barose mu gihe bazo bari mu nama mu ibyo bisata ko boza barazicishamwo. Murumva rero yuko bizoca bishikira abenegihugu benshi cyane. Reka tubakengurukire cyane nyakubahwa musitanteri wa komine Mabayi. Nanje ndabakengurukiye. Bakunzi ba Mabayi Media TV namwe tubakengurukiye ko mwandanya mudukurikirana naho butaha murakoze.